nabacu. Ego nabacu. Nabacu ni ikiganiro kitwigisha ibijanye no guteza imbere amagara meza yo mu mutwe, imibano, imibereho myiza n'inyifato ibereye bigatuma tugira amagara meza yo mu mutwe. Ikiganiro nabacu tugitegurirwa n'ishirahamwe Psychologue sans vacances rifashwe mu mugongo na Coopération Suisse mu mugambi nabacu. Kaze mu kiganiro nabacu. Ndabaramukije mwese muri ko muratwumviriza kuri Kazoza FM. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nabacu gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ishirahamwe Psychologue sans vacances ku buryo bwatanzwe na leta y'Ubuswisse biciye mu mugambi nabacu. Ndabaye ikaze muri kino kiganiro tuza gusubira kuyaga jewe Alain Joseph Atungimana turi kumwe na Linda Bushasha. None rero muti uno munsi tuza kuyaga kuki mu cigwa cakozwe n'umugambi nabacu cigwa c'imbanza cakozwe mu 2019 baratubwira yuko ibice indwi n'ivy'ijana bitanu by'ababajijwe bavuze ko badafise inkuru zikwije kubijanye n'amagara yo mu mutwe kandi umuntu ashobora kwandura indwara zo mu mutwe mu kuramukanya n'abazigwaye mu kubavugisha canke mu gusangira ibifungurwa nabo. Ibice indwi n'ivy'ijana bitatu bavuze ko abagwayi ari ukubigiza kure, nayo ibice 4 n'ivy'ijana 8 bavuga ko bakwiye kubohwa ndetse no kubaharira ivomo. Muri ico cigwa nyene ibice 8 n'ivy'ijana bitatu bavuze ko bamaze kwiyumvira kwiyaka ubuzima, nayo ibice 4 n'ivy'ijana bitatu baragerageje kwiyaka ubuzima. Muri ico cigwa barerekana cyane ko ibice 33 n'ivy'ijana 4 kwijana by'ababajijwe babaye mu bihensesereza mutima nibikomere bivuye ku bihe vy'intambara Uburundi bwagiye bucamwo, nayo ibice 72 n'ivy'ijana bitandatu barahungabanijwe n'ibihe bagiye bacamwo mu buzima bwabo. Muri bo 24 n'ibijana bitatu bavuga ko bagaragaje ibimenyetso byo kuza baragangabuka bakagira indoto zibasubiza muri kahise kabi baciyemwo mu ngorane zose, ndetse bakagira ingorane zo gusinzira neza, bakagira ibimenyetso byo kwihebura no kugira akabonge. Ibice 19 n'ivy'ijana bitandatu bavuze ko hari ibicapo canke amafoto y'ibihe bibi aguma agaruka mu vyumviro vyabo ukamengo bari ko babibona nk'ico gihe bakibamwo ikibiriraho. None rero mu kiganiro cy'uno munsi turaza kuyaga kuri ivyo bihe vyihahamuka. Mu guca ijya nino iyi nkuru turi kumwe n'umutumire ngira ngo mpe ikaze Dr Michel Nsabiyunva kaze. Murakoze cyane. Mu kwidondora abariko baratwumviriza. Jewe nitwa Dr Nsabiyunva Michel, abandi muganga, abanagize na formation sur le trauma healing, formation certifiée sur le trauma healing, majya icigwa kimeze uko nyene, hanyuma nkabona nakurikiye n'ivyigwa naronse muri Antioch School, nkaba ubu ndiko ndakorera ikogwa ahatandukanye mugabo cyane muri Kapami, iri muri ya consortium irimo ishikwe na Swiss, turi kumwe n'abandi mu mugambi ni abacu. Murakoze. Nuko rero mwumvise umutumire tugiye kuyaga, none tubanze batumirira amate mu nga bw'ivyuma tuce tugaruka n'ikiganiro cacu. Inyamaswa ntinde byaro ruhige rwaramutse, birababaje kubona uvuka aho byuzuye bikarangira womotse, niko yabaye iyo mvubi siko yavutse, burira kijigwa ama bakajya yicaye, ibyo bamusigiye navyo barasahuye, agize ingwara baza avuga bamuzibiye,
abikike gute ko nujya yo muvugiye ari mu bamuriye aragwara akigwaza agakizwa n'ibihe ko atawarira yahayo kwivuza hehe niyiga nk'abandi avuga ngo ni iby'abandi nshobora kwibaza uti kuki yabayeho gutya kandi yavutse nk'abandi arasonza akigumya kandi hataragera ararira akayaha batayakira n'uwo yituye ntihagire icyamumarira akico n'inzigo n'inzara atacahindura iminsi yose kamana inunu n'amarira bararya bagahaga bakaryama heza nawe ubwiwe ahaza umuyaga akama n'ibibazo ahari ishavu riniga agize ngo akitse umusaya agatiro ntatora akaguma ari ukwidoga abyuka yiruka akakimaza amaguru ategera yaje arikarinda nuko rero turi mu kiganiro nabacu mushikirizwa n'ishiramwe Psychologue sans vacances mu ntango za kinyo kiganiro Linda Bushasha Ego urameze neza Yego meze neza Ego ngira ngo warufise umutumire wanza mukayaga hanyuma tukagaruka mu kiganiro tuvugisha umuhinga Ego bamwita Jacqueline Hatungimana atugirira igishinga naye kumbure c'ivyamubaye ko bijanye n'ibi byihahamuka tuza kuyaga ko muri kino kiganiro cyo no munsi birababaza kandi bigatunuza umutima ukama mu maganya wambaza umukama nico gituma kenshi bamwe baba basuma Itwa Hatungimana Jacqueline umudamu ndafise umushinga naye ndafise n'abana babiri jewe nabuze mama wanje nkiri umwana muto mwaciye ubwenge niga nka 5e hama mama aragwara sinabimenye sinari hafi yo muhira arapfa maze gupfa baramuhamba hama papa za kuntoraho narindi ambwira arahora arampisha no ko mama yapfuye dushitse muhira ni ababanyi bacu bambwira ati wagiye ari amahoro mwana ariko usanze ibintu byarahindutse ntihabaye iki bacambwira ngo mama wowe ntuzi ko yapfuye ni no naraciye numva ngiti hahamuka uwo mwanya sinashoboye gutahura sinashoboye no kuvyakira kubera byagenze gute genre wameze gute bo numva impinduka wagize mu majambo make impinduka nagize numvise ntashobora kubitahura nakomye induru rimwe ntibishoboka hanyuma numva nyene umenga ndaparanganye byagenze gute mama arashobora gupfa agahambwa ntimungire bigenda gute murumva ya douleur umubabaro umwana agira umuvyeyi we wakunda hama narakuze ndabandanya ubuzima ndabandanya ndakura mugabo numva ko ikintu cyose kimbaye ko akantu kose kambabaje nkavuga nti kubera ntagira mama aho naronka kwishuri amakaye nkaja kwishuri nk'abandi bana mugana narumva akantu mu mutima k'umubabaro ukomeye cyane kumva nta n'umushabuje ahari hose narindi nta kubera ntagira mama sha yaba nahise mama simba merewe icabigaragaza nuko mpuye no mu mama kuze nkabona afise visage canka afise agashusho ka mama nabona ko ari mama ari ngaho naca ndamukurikira bite urakomeye witwa gute kugira numve ko avuga izina rya mama wanje ko numva umenga niwe mbonye nkaca numva avuga izina ridasa n'irya mama nkaca mvuga nti siwe kuko imisi yose nama niteze ko tuzoguhura na mama sinumva ko Khayirma yapfuye barabimbwira ko none umuntu utabonye niva yiwe tabonye n'ingene muhamba donc numva umuntu wese mbonye rakuze w'umumama nabona ko ari iyo bari mama wanje hari abavyemera umva mugani bari bazi igituma mvuga uko nk'umumama kuze ambwiye ati mwana kibondo numva umenga ni nk'umujya umuntu aguhaye utuzi dukanye wari unyotewe cane donc iyo vide nayo ndayifise hanyuma rero bimbamwo umva ndatinda ndabikurana gushika ku myaka nka 30 nkibona ko mama havatse biragoye cyane byaheze umaze kugira nk'abamama bangaye haraho nifuza abambere mama nkamwitegereza nakubwiye nari maze gushika nka kuba mama 5 mugabo harimwe abona hevye kuko muri abo harabona ko atabereye kuba mama wanje ngaca ndamuheba ikindi coba carerekana ko uko kubura umuvyeyi wawe kwagukoze ko bituma kumbore uhahamuka nta kindi cyabyerekana narameneka umutwe cane nkamamenetse umutwe cane dongize n'akantu kanshavuza gato nacameneka umutwe umva vyandimwo hama n'ikindi cagiye kubisonga musaza wanje rapfuye mu nyuma mutonya wanje
kandi akora ari umuhungu akuze nawene sinagize chance yo kumuhamba ndavuga nti finalma je ndiho mu buzima naremewe ubuzima bwo kudahamba abantu banje bimeze bite n'ikindi cerekana ko je nahahamutse narifise ihahamuka narafashe ngiye ko ntazokubaka ndavuga nti no kubaka vraiment naco bimaze ki mugabo ivyo si kubera iki wari wafashe iyo ngingo kubera hari akantu gatonya ukuntu mama yakuze yabayeho na papa yaraborerwa cyane agakubita mama harageze n'ikindi gihe mvuga nti ibyo byose mama yararuhutse ko yabandanye ubuzima wo gukubitwa na papa naho yari kubaho ntiyari kubabayeho neza donc haragera igihe mvuga nti kameme mama yararuhutse naho yapfuye yararuhutse mugabo nari nkimukeneye kumva nyene ko ari ibintu nyene bimerera nabi kumbure n'ibyo bihe mama yabayemwo byo navyo nyene ukiri umwana byaratumye ugira ingorane ego byaratumye ngira ingorane byaramerera nabi bikambabaza nkumva umutima wafise igikomere kinini cane hama rero umva namana ubwoba nkumva kumenga ibyo bintu vya mama manaje kumva ko jewe urumva nakubwiye ko nubatse hagiye akintu nk'umugabo ambwiye nk'akantu gatonya tudahurijeho gatonya aca ndabwira nti rega mufete ni ntangorane ntiwacu ni abamama bafakare nega na mama yarapfuye umva ico gikomere nyene igikomere kiratuma umuntu atabaho neza ego iryo hahamuka warivuyemo gute byagenze gute ngene narivuyemwo d'abord je sinzi ko nfisi hahamuka ko ntajyo narinzi gusa narabaho nkumva ndi pritare umuntu ashavuje nk'umwana ashavuje narakubita nkumva ndamukubise sinumve igituma mezuko umunsi umwe ca duhura na Kapami ni fondation yitwa Kapami ifasha ku bijanye n'ibikomere vya kahise umuntu yagize yahamuka okay mwahuye gute rero na Kapami jewe ubundi sanzwe ndi umuformateur mu bikorwa vya misi yose bamumagaye kwigisha abantu ndabigisha hari ibyo bari bazi inzi nshoboye kwigisha abandi muri descente bagize baramamagara hama ndagenda fanasi ivyigwa vyanje ngiye kwigisha ndigisha ubundi munsi naho abandi barigisha baca bigisha ico cigwa rero co kubura wisangije ntangura kwivira ntangura kwiga nanje ndavuga kubura wisangije barigisha ndavuga nti ega nari ndafise kubura nisangije je narabuze mama wanje sinamuhanze musaza wanje sinamuhanze kandi mama wanje nabo bantu bose ntarabona gandariye baca bagisha n'ikindi cyo catharsis aho umuntu avuga ivyamubabaje numva nyene birabize birabaye byinshi numva numwanya wanje wo kubisesa cyo nakoze nakuba umwambaro w'ubuformateur ndawushiraho ndavuga ni cette fois ubu nari ndabaye umuntu nk'abandi bose ndavuga okay kumva uambere umwanya mwiza cyane nama nande ndiko ndigisha ibyahamuka n'ibiki mugabo utanzi ko nawe ntazi naje ko ndi mwihahamuka ivyo bumenye umuntu afise biratandukanye n'ivyo umuntu abayemo ndavuga ni kumbe ubu mwanya rero ndicara ndumviza kubura wisangije ivyo umuntu yabuze akagera ahantu akabigandarira donc le fait ko bikandarira biva muri wewe bigasohoka bikavamwo gashishikara kubaho ubuzima ndavuga reka mama Jesse namugandariye nico gituma umuntu wese duhuye w'umumama kuze numva umenga ni mama nkamubwira ntimbera mama nkamwinginga nti ubona wombera mama uwo munsi nibuka ko bavuze wari karahagarara ico gikorwa ico cigwa yavuze ati umuntu wese avuge ikintu camubabaje narahagurutse ndavuga nti jewe narababaye cane narababajwe n'ingene nabuze mama wanje agapfa ntituganire ngo ndamubaza amakuru tuganire ambwire basambwiriye amakuru y'ibintu byose agapfa agahambwa simenye nimva yiwahiri ico kintu carankomerekeje caramereye nabi ku rugezo rwo hejuru ni ikindi naco umusaza wanje yarapfuye nawe bimera uko sinamuhambye sinzi nimva yiwahiri n'ibyo n'ibintu vyankomerekeje byamereye nabi no umva
ngifise igikomere wibaza ko nabivuze nk'uko nararize cyane ntavuga nti jewe ndakuze abantu barambona canke bagire no kuvuga ngo twari ku muzingi kw'abantu benshi bashika 40 hewe nararize harimo abantu cugiye hari abantu b'abakadre abantu b'abasuda bakomakomeye abantu b'abanyacubahiro mugabo sinavuga ati je ikibanza ndimwo nico ndi umunsi jewe sivyo ndimwo nkeneye gukira narashoye kurira ndarira kandi cyane umva je vraiment ntumva ko none nakize kera n'umuntu avuze ivy'umumama yapfuye muri ko murabiganira gusa wazubona nditse umugabo wanje nawe yaramfashije kamfasha ko winda biva mu ico gereco gukira cari ico urumva ko ndabivuze ntari ko ndarira kandi unyitegerera nako atamuso zifise donc bicarakize mubwira abandi kumbure bari ko baratwumviriza bafise iryo hahamuka rirakira nivyo bigahera burundu birakira cyane bo reka nabwire ikintu catumye jewe nkira umva ko ntagandaye iyo katazisi rero kuba ko turi ku muzingi umuntu bakakumviriza ndavuga ivyambabaje baravyumviriza uwararongoye ico gikorwa acavuga ati okay ibi bintu vyababaje Jackie ibintu vyamubabaje mu buzima vyamuteye ibikomere mu mutima biradukoze ko turabihaye agaciro mu dufashe duhaguruke twese tuvyiyumvire ko tubigandarire twihe ikiringo c'umunota twifatanye umubabaro nawe tugandarire muvyeyi we yafuye ntahambe tugandarire musaza we yafuye ntahambe gutyo tuca turahaguruka twese meje kuvuga turagumaho ako gaciro babihaye nkabona abantu bamfashije kugandara bangana uko uwo mwanya nahise nkira donc ihahamuka rirakira donc umuntu afite ibintu vyamukomerekeje birakira bien sûr ahuye n'abahinga babyize bashoboye ico gikorwa ko je numva je suis bien narakize neza kuko guhera ico gihe ubundi namene ku mutwe ntazi ico bivako nkamana imiti y'umutwe ntazi ingorane nagenda kwa muganga bagapima malaria bakabura bagapima ibintu vyose bakabura nta ngorane mfise umuntu akomeye nta muntu akomeye nkawe ubu byaraheze koko nukuvuga ngo namana umuti w'umutwe gushikaho hageze aho mvuga ni okay je imiti yine ntikishobora hari umugenzi wanje inshuti iri hanze ntabwo ntisha uranzana paracetamol basizo hanze nzendamira ko namene ku mutwe ku buryo no kuvomisa mvomisa ari umutwe gusa ntazishuri kurava mbwa kuva aho duhuriye ni ico gikorwa cyo gukiza abantu konya gushika no munsi kandi numva ndamahoro sinkiri britare numva ndatekanye numva afise amahoro numva no je suis bien turi mu kiganiro n'abacu nuko rero turi mu kiganiro duhejeje kumva intahe ya Jacqueline Hatungimana tugaruke muri studio tuvugane n'umutumire wacu Dr Michel twumvirije iyi ntahe ya Jacqueline mwumvira ko yarafise ikibazo cy'ihamuka ego cyane yarafise ikibazo cy'ihamuka kuko urumva yarafise ibimenyetso bigaragaza yuko afise ihahamuka ego bagano tuvuze by'ukuri ihamuka abari ko baratwumviriza butahuriki bavuze ihahamuka nihinduka ribi rishikira umuntu kubera ibintu cyane bitatu byamushikiye ni kuvuga umuntu mu bisanzwe ameze kujya kw'inzu inzu ifise fondation ikagira n'impome baduza rero umuntu yahuye n'ihahamuka ni nko kubomora fondation yiwe ukabomora n'amatafari yaramugize hakabaho yindi fondation nshasha n'amatafari mashasha bigace bituma umuntu agira ihinduka ribi rero ni ikintu umuntu kiba cyamushikiye kirengeye kwihangana kirengeye ivyo amenyereye icya kabiri ikintu gishitse giturumbuka icya gatatu ikintu mufatanye naco nabyumva ni kuvuga nk'umuntu abuze mama wiwe abuze inzu yafatiye credit imyaka 20 bakayimutwara uyo munsi no kwereka nk'ibintu ushobora kumva mudafatanye navyo uvuze nk'umuntu wo muri Sri Lanka yapfuye ivyo ntavyo ntaho muhuriye mugo ibintu mufatanye navyo bishitse giturumbuka birengeye kwihangana nico bite hamuka
hagaca haza rero bikurikira by'ibimenyetso iyo rero inyuma byagenze gutyo. Ego Jacqueline yatubwiye yuko mu bimenyetso yageragira ubwa mbere nuko yaguma abona umengo abantu baba mama bose ni nka nyina yaguma yitega mama wiwe hanyuma kandi atubwira yuko hageze igihe akarakara cyane n'ikindi kimenyetso kumeneka umutwe umwanya munini mbega nivyo bimenyetso biranga umuntu yahahamutse. Bo ndabona imbere ko dushika kuri ibyo bimenyetso biranga umuntu yahahamutse ni ukumenya ibintu biba mu muntu iyo yashikiwe n'ihahamuka. Hariho ibintu bitaboneka iyo umuntu yaguwe ko n'inzu yiwe cyangwa akabura umwana wowe ubona ariko ararira ntumenye ibintu byabaye indani. Hariho rero utuntu ngaha inyuma y'amaso muri cerveau akantu kitwa grande pineale ndagashize mu gifaransa karimo utuntu tune Imana yaremeye mu muntu niwo muntu mu bisanzwe. Akantu ka mbere nakantu gatuma umuntu agira imigenderanire myiza n'abandi bantu. Akandi ka kabiri ni kaje kantu gatuma umuntu ahitamwo haje mvuga uti je nzogira mariage na Margarita ndaretse Micheline haje uhitamwo. Aka gatatu nakantu kajanye no kwiyumvira haje umuntu afata umugambi ngomba mfata umugambi wo kudandaza ibi canke kwiga ibi. Naka kane kajanye n'ahantu habitswe ibigumbagumba. Ivyo bintu ndivyo bikogwako iyo haje ikintu kikirengeye ukwihangana kwawe ubwo buntu bundi nibwo bukogwako ugasha butuma umuntu agira ibimenyetso bimenye guterera. Rero iyo umuntu ashikiwe n'ico kintu gihambaye nkuko biramara nk'ukwezi cyangwa amezi abiri komega nta cabaye mugabo inyuma y'amezi abiri gacatangura ihinduka hari bisasa gaca ritangura kubera hagiye ko wa mushinge wundi w'umuntu atari wa wundi ugaca usanga rero uwo muntu atangiye kumva impinduka agatangura kwiyumvira agatangura kubera yuko cyane cyane bikunda gushika umuntu atarize ibintu utaririye biguhindura inyifato bikazokomera bikomera n'abana bawe. Donc kiya kintu cyo kutarira ibintu vyawe kandi abantu bamenye yuko abantu ntibagandarira umuntu gusa. Urashobora kuba utwawe inzu yawe yakuba baje imyaka 25 bakiyumvira ngo nukugandarira umwana wawe cyangwa inyuko wawe cyangwa iki. Ivuga ko ikintu cyakubaje kuko kikorajya mu mutwe utakigandariye ico kintu kizogukurikirana mpaka. Rero ibimenyetso ncenda bijako ncambere uzosanga uwo muntu yerekana ibimenyetso bikurikira icambere kuyoberwa yuko agwaye. Umvise ko Jacqueline hagiye avuga ati je navyo narinze. Abantu bose ariho muri langaje y'abapsikologe abantu bari b'abapsikotique n'umuntu atangura kuniyare atakavuga ati je ibintu ntavyo nzi. Uzosanga umuntu yahamutse ntapfa yemeye ntamenya ko agwaye. Nico kimenyetso cyambere. Ikimenyetso cya kabiri uzosanga ari umuntu yigunga akishira hariya muri ko murafungurira nga ukabona tero isahani yiwe twaye hariya. Ugasanga muri nko mu nama yicara inyuma. Ugasanga muri nko mu nama ntashirutoki hejuru akizora. Niyo explication yerekana nabajya abana babonye bafite nk'ingorane muhira ubona baca baja mu rumogi cyangwa kubera yuko uko kwigunga guca gushira mu gasho umuntu directement. Utagiye mu gasho k'inzoga uja mu gasho kugushurashura ukaja mu gasho kibiyayura mutwe. Ikindi kimenyetso ni abantu bamba bari kanuye hypervigilance bati sha birasubiye gutangura bya bindi byatwara mama birasubiriye. Benshi ntibazi ko ari kugwara bibaza ngo nukuba prida. La prudence na maladie biratandukanye. Rero bagiye abantu umuntu yamarikano ari abantu bafite amashakoshi y'amatekeye. Ndazi umuntu umwe yumvise umunsi w'amatora bawuvuze uzubona atekeye ishakoshi ati tugende. Naho bavuga ati amatora zo muri 2050 apfa kumva iryo jambo gusa. Yuko ari amatora ariko arateguwe. Kubera yuko ubukoresha bafate nkuko twariko hari hateguwe amatora y'abahuza ku mitumba. Hari abantu batekeye. Apfa kumva ijambo amatora gusa. Nuko amabagavye bagavye ngo ikindi naco ishavu rirerire. Hari abantu ishavu normal umuntu agira ishavu na Yesu yarigeze kubita abantu mwishengero ariko arakora ibiragize gutya sivyo. Mugo wari umuntu agira ishavu uwishavu gasanga yiro turuva muntu yahije kumwica kera kubera ishavu rirengeye. Ni ibintu bijanye na wa mushinge wasambutse. Ikindi kimenyetso hari abantu baca bacika nk'intare. Ugasanga ni nka lion. Vuze ni ishavu ritagira n'amanyama tagira ingene yitwa nabo nabandi bantu ihahamuka n'igiye manifestation kimwe ku bantu bose. Hanyuma hari n'abandi bameneka umutwe ugasanga yarameneka umutwe. Hari n'ubundi muntu nabonye atamotegwa bivuye kwihahamuka. Hari n'undi muntu mu bikorwa twagiye dukora nabonye ururimi rwaciye gwirabura kubera ihahamuka. Niko ndavuga ibimenyetso mera nk'unyarutsa. Hari n'abandi bantu nabonye benshi biyahura benshi mugabo turiko turatanga mu muti turaza kubishikako abantu bakagarika kwiyahura. Benshi biyahura kubera iki hari ahantu hamwe nababwira
mu mutwe hari ahantu habikwa imibabaro yose umuntu yagize iyo rero utaronse umwanya wo gusesa ivyo bintu abantu birazana ugasanga bariyahura hariho nabandi bantu rero ikindi kimenyetso bankima dufate ngaho nyene kuri ico kimenyetso cyo kwishaka kwiyahura ni gute twotandukanya ihahamuka n'akabonge hariho abantu bahuye n'ihahamuka baca bayinga hajya bavuga ngo nakaya yarayinze hakaba rero akabonge mu gifaransa n'icyo cyo depression nihajye usanga umuntu afise umubabaro utagira iherezo hajye ugasanga bagenda hajya mu bigo bibafasha kuburyo usanga yarayinze effectivement kuburyo naho kugira ngo atwenge barinda kumutera akadopamine rero ihahamuka hariho ikintu cyitwa PTSD na depression ni vyigwa birebire mugabo ibitiko turavuga byihahamuka tuzosanga hari ibimenyetso bimwe bamwe bayinga nundi muntu gasanga acitse nk'intare nundi afata decision yo kwiyahura kandi ibintu murashobora kuba mwahuye n'ihahamuka rimwe mugari manifestation zikaba zitandukanye nkuko tudasa yego abantu baba mu bihe bimwe mugabo ingene bavyakira bukaba gutandukanye bivanye n'ingene umwe wese yubatse yego hariho par exemple nk'umuntu afise ukuntu aremye bitandukanye n'ubundi nk'umudamu cyangwa nk'umupapa cyangwa umuntu avize santé mentale stable nundi muntu yagize stress kuva mu buzima bwe bwa kera mwene uwo muntu usanga nibahamuka cyo kimwe bivana na position de départ wari uriko ubuze umuvyeyi wari usanzwe waribwa ibintu vyawe cyo kimwe n'umuntu abuze umuvyeyi yarasanzwe ameze neza ni kuvuga rero bivana na situation de départ wari usanzwe ugize hariho rero n'ubundi n'ikindi kimenyetso nagomba kubabwira hari abantu baca bankimana akubwira ati iyi Mana yemeye ko ibintu binshikako niwe mwansi wa mbere abaho daboro ntinabaho no kubaho nikimenyetso kwabonye ku bantu bamwe baca bavuga ati iyi Mana ko yabiretse nanjye nzoyanka mbunda yivugena nabaho rero ari nabagira ubwoba ni byinshi mugabo ico no kumenya cyo ihahamuka umva hariho lo vraiment wewe na rofomwa ihahamuka rirakunyegeza wowe nyene nico gituma uca usanga wibagira ko ari wewe ukumbeze ugasanga ntiwiyizi ugasanga wiyizi utariwe ego wareje kutubwira ibimenyetso biranga canke vyerekana ko umuntu yahahamutse mbega none ihamuka riva kuki ihamuka effectivement namwe ndabibabwira ihamuka riva ku kintu wabuze kitazogaruka no kuvuga uracitse nk'ukuguru bagiye muri bloc operatoire wagize accident baguciriye ngaha ico kintu ntikizopfa kigarutse ubuze umuvyeyi wawe ntazogaruka ubuze umuntu proche ntazogaruka nk'ibintu warugize biguye mu mazi biragiye ubibona nta assurance wagirishije ukavuga uti ibintu ntibizogaruka iyo biratera ihahamuka none tuvugere ko ihahamuka ari ingwara ni ingwara by'ukuri iravugwa ivugwa gute ivugwa nabande urakoze cyane ingwara yihahamuka ivugwa abahinga babikoramwo babifisemo ubwo buhinga twumvise Jacqueline ariko aratubwira ingene kapami yamufashije agashobora kugira ingene ashobora gukira icambere twebwe muri au niveau ya kapami ikintu dukoresha mu kuvura ihahamuka hari ikintu cyitwa connaissance de soi kwimenya kuko ihahamuka rica rikunyegeza wewe nyene ni kuvuga rero iki kintu cyo kwimenya hari amatema ashikane 5 akwereka ugasigara wiraba nk'ujya ku cirore ivyo bintu byaratumye abantu benshi bakira bahagarika kwiyahura bageze gute iyo rero wibonye muri izo nyigisho ucukanguka ucuroshesha les soins murabizi ko mu mugambi ni abacu dufise iki gukangurira abantu kumenya yuko bagwaye bagaca baroshesha les soins bakaja kurondera ababafasha ni bande babavura rero bo kwivuza gute abagendana ihahamuka abagende ihahamuka hariho abantu bafise ibigo hariho n'abantu bafise amakabine yo kumviriza mugabo twebwe uko dusanzwe dukoresha inyigisho za connaissance de soi hanyuma gituma umuntu arondera gufashwa agaca yumvirizwa n'abahinga agaca hambamo nashaka ikintu Jacqueline yavuga cyitwa catharsis ni gikorwa gisa nk'uko ari gishasha dukoresha kigatuma umuntu asesa bya bindi bibitse muri ya partie yo mu mutwe yitwa inconscience bitswemo imibabaro bigatuma umuntu ayi tuvyita gusesa tuma tubona abantu baca bamererwa neza ukabona n'umuntu yahora yirabura itsikitsiki nzo yiwe yakerira garutse ubwo ni buryo bumwe kumbure bwo kuvura canke gufasha abahuye ntihamuka hari ubundi buryo canke abandi bantu wumva ko umuntu ariko baratwumviriza kuvuga ati hamwe ukumva ko ibimenyetso mwatubwiye yoja kwitura ni bande bo bafasha hariho ama approche menshi mugabo
abantu bize ivy'inyifato abantu bagize amaformation atandukanye abo nibo bantu bambere gutumbera kuko hari igihe nawe usanga nawe nyene uwo muntu nawe nyene yahuye n'ihahamuka nawe nyene ariko afasha abandi ifo ko uwo kwitura ibigo bijejwe mwese gutumbereye kugira ngo abariko baratwumvira nshaka ko bumva mbega umuntu yabibonye ko ivyo bimenyetso canke afise uwiwe afise ivyo bimenyetso yo kwitura nde nkuri mu cankuzo canke uri mu ruyigi canke muri rusange mugambi ni abacu urazi ko dukorera mu ntara zine hariho ingozi hariho mu rumonge hariho igitega hariho ibujumbura ibujumbura urazi ko aruma ihakorera ingozi urazi ko za tarse zikoreranye igitega mipareke irakoreranye muri no mugambi wacu i consortium yiwacu ndumva ko uri gitega yotumbera muri mipareke uri ngozi yo tarse no mu rumonge uri bujumbura kapamini hiri kapamini ho yakorera no mu basirikare no mu bapolisi utari muri uwo mugambi nawe yo kwitura utari muri uwo mugambi hariho uwo mugambi urazi neza yuko ari integration deswe kwinjiza sinzi ngene no kivuga mu kirundi hariho ukuntu mu mastructure ya leta binjije mu uwo mugambi kugira ngo uri koravura n'ibindi bintu ashobore guca yumviriza mugabo azi icyo umuntu akeneye kuko benshi narabibonye baza kwivuza ingwara zigaragara mugabo gwa ihahamuka ego nashaka kubaza mbega ihahamuka rifata abantu bose ni kuvuga abana bakuze canke rifata abagore cyane kurusha abagabo canke abagabo cyane kurusha abagore jewe bamaze kubona dufasha abana barimwo abagore barimwo abagabo barimwo abakozi b'Imana barimwo nta muntu ndabona ihahamuka ritinya none nta bantu urabona n'umwana w'imyaka 5 umwana amaze kugira conscience yego canke arashobora no kugira d'ailleurs bayita ama blessure émotionnelle menshi ava muri enfance bikomere byo mu bwana ni nk'abana umwana ashobora kuba twawe mu nda umuvyeyi akamuvuga ngo uyu mwana sinamushaka nashaka abane none yitayemo bijya biramukomeretsa akazogira urugo rubi akuze vyavuye akiri mu nda no kuvuga n'amabanga akomeye cyane cyo gituma uzobona no mu kategori yose hari umuntu ushobora gusanga ari mu modoka ari nziza akagenderarira muri V8 agenderarira ukibata none zwa niki kumega fisi by'abandi bantu barira bipfuza ni example ego mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate maze tugaruke n'igice ca kabiri ca kino kiganiro ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindigihume sindibwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nuko rero twinjira mu gice ca kabiri ca kino kiganiro nabacu aho tubaha umurongo kugira ngo mushobore kwakura nimba mufise ikibazo iki canke kiriya mubaza imbere yuko tubaha bya bibazo mushobore kwishura ni kuri 72 22 23 23 canke kuri 62 24 24 ufise icubaza kubijanye n'ihahamuka ari ryo turiko turavuga ko kuri uno munsi uratwakura kuri izo numero eka mbere ngira ko ndabaha nibibazo bitatu vya mbere mushobora kuba muratwakura kugira ngo mwishure mwitsindire ubushimwe icambere kibazo ca mbere ihahamuka ni iki muganga yabisiguye hano ihahamuka ni iki ikibazo kigira kabiri ibimenyetso mutubwira ibimenyetso bitatu vyerekana ko umuntu yahahamutse ibimenyetso bitatu vyerekana ko umuntu yahamutse ikibazo ca gatatu batubwiye ko ihahamuka rivugwa gute ikibazo ca gatatu batubwiye ko ihahamuka rivugwa gute umunywanyi ku murongo allo namahoro ego muri bande mutwakuye muri he Egide mu Kanyosha ego Egide ni kibazo canke ushaka kwishura ku nshaka kwishura kibazo ca kabiri ku kibazo ca kabiri ego twavuze ibimenyetso byerekana umuntu yahamutse ego n'umuntu yigunga ishavu ryereye kandi yamarikano donc ikintu cyose anagifite ko atanze nibyo yabitoye ego Egide akanimero kawe ka telefone ni 79 mhm
232 Mhm. 555. 555. Ego. Nta kibazo ufise kubijanye n'ihahamuka nawe. Hariho ikintu yari yavuze ngo ibintu ufatanye nabyo. Mhm. Donc hariho ibintu bitatu yaje kutubwira. Ariko ntagisiguye gusa ntitwagitahuye neza. Aca bigusubiriramwo ugume uri kurumviriza. Hama. Ego. Namudere twapase. Camubwira ko muhava muhamagara ikiganiro gihetse. Kubera jewe ava midi sindonka akanya. None umunsi twaguhamagaye Egide. Jomba ava midi nta kanya ndonka. Reka kumbure turakurondera ikiganiro gihetse. Iki kiganiro gihetse ubungira ntituza kubyibagira. Sawa mwakoze byiza. Okay. Nuko nabandi mwifuza kutwakura murashaka kutwakura kuri 72 23 23 23 cyangwa kuri 62 24 24 mu kurindira kumbure mwa muramusubiramwo Egide yabaje ati ibintu fatanye nabyo. Ego cyane urabona umuntu mu kumurema Imana yamushize mu muryango. Iyo rero ubuze umuntu wo muri famille ukabura umuntu wo mu muryango usanga ico kintu murafatanye. Ibintu warondeye bikakugora murafatanye. No kuvuga ibintu bifatanye na wewe bigutuma ubaho bigutuma ego ngira ngo arabitahura neza. Ego ndi munywanyi ku murongo walo? Hello. Ego namahoro? Ego cyane namahoro. Muri bande mutwakuye muri he? Evariste Mwirohero. Ego Evariste ikiganiro wacumvise nukubaza ikibazo canke no kwishura ku kibazo. Ubaye ikibazo cyambere. Yavuze mwabanye ihahamuka riterwa n'iki? Navuze ihahamuka n'iki? Ihahamuka ni ikintu ubura kigutera guhahamuka utari udashobora kubona. None ihahamuka n'ikintu? Ni indwara iterwa n'ikintu iyo utadashobora kubona ari kubura umubyeyi cyangwa ikintu ubuze. Numva umengo waswase. Murakoze. Ego urakoze nawe. Hari kibazo wowe ufise? Ndagifise. Ego. None umuntu akunda gushavura adatwenga bikigwa niki? Araza kutwishura mu kanya umuhinga. Tubandanye tubakira ni kuri 72 23 23 cyangwa 62 24 undi munyonyi ku murongo. Allo? Allo namahoro? Namahoro. Ego muri bande mutwakuye muri he? Nitwa Emmanueline ndi mu Bwidi. Ego Emmanueline nakabazo ufise? Oya nashaka kwikira ku kibazo. Ego. Ikibazo kihe? Ikibazo cyambere. Yavuze ko ihahamuka. Ego. Ni ihinduka ribi rikikira umuntu kitumbuka. Ya yumvire neza usubiremo. Yamuka ni ihinduka ribi rikikira umuntu cyane ikintu gitika gitumbuka. Hari ikibazo wewe wowe ufise? Ikibazo? Aya. Mbona umengo muganga ntavyemeye ivyo uvuze. Sawa. Ego. Ego kumburengira. Twavuze yuko ari hinduka ribi. Kumbure mwishure kuri ca kibazo ca wa wundi yavuga ati mbega umuntu akunda gushavura adatwenga. Hari abantu bashavura kubera usanga na sewe yahora ashavura nkawe nyene. Singomba ngo umuntu ashavura wese aba yarahahamutse. Mugabo hari niho nishavura yo rizanwa nuko umuntu yahahamutse. Kudatwenga naho nyene hariho umuntu umenya ko ari hahamuka iyo uhevye gutwenga wahora utwenga. Ngo hariho abantu par exemple ba melancholique canke aba phlegmatique usanga n'abantu mu nyifato usanga ari abantu bivugira amajambo makeyi ugasanga nakunda gutwenga atari forosema yuko yahamutse. Mugabo ni hahamuka riratera ivyo bibiri ugasanga umuntu ashavurirerire no gutwenga haje bagenda vuga ngo nakango yarashishwe. Mugabo mu yandi majambo guhahamuka kudatwenga ntibyama biva ku bisigura ko umuntu ashavuye. Kudatwenga ntibisigura ko umuntu ashavuye. Ego uyundi munywanyi ku murongo. Allo? Allo? Oui, namahoro. Urinde kwanza twakuyurihe? Ari n'urukiza. Ego. Nibaza ihahamuka n'ikintu gishikira umuntu ku buryo. Aro? Oui, turakumva.
ihahamuka n'ikintu gisikira umuntu mu bintu aba yagize nk'ingorane kanaka agikura mu bandi akikura mu bandi yego muhinga byumva gute mbega umuntu yikuye mu bandi abwize ihahamuka Allo yamaze kugenda kumure nawe nyine yamaze kugenda ariko ndabona ko icyo kibazo ahaba asubira kugitangira inyishu kuko biriko birabata ko amazi uyundi munywanyi ku murongo allo oui ni sawa muri bande mutwakwiye muri he Emanueline kandi okay Emanueline agarutse nagomba nicire kiki cya gatatu yego yavuze yuko urwaye ahamuka aho yo kwizuda oya babavura gute yavuze ko bavura gute yigeze kuvuga bo iyo baronse umuntu afise ihahamuka ukuntu babafasha ingene babafasha ingene babafasha baragenda ku bibi by'inyifato hama bakabumvira abo bizi by'inyifato nabo babafasha gute abo bagwaye barabicarika ahantu bakumvira ibintu byabakikiye urakoze cyane Emanueline mpaka nimero kawe ka telefone allo Emanueline kumbure araza kutwandikira ka message kuri izi nimero ya telefone ko kugira tubwire nimero yiwe ya telefone ariko rero turabandanya tubakira ni kuri 72 23 23 cha umunywanyi ku murongo allo Windagize mwiriwe cyane ninda twakwiye muri he ni Aloyize ngaho mu Gasekebuye yego Aloyize nakabazo canke no kwishura ku kibazo nagira ngerageze kwicyo cyambere yego ihahamuka ritegwa no kubura ikintu utazosubira kubona nko kubura umuvyeyi canke nko kugugwako n'inzu ivyo bintu bica bitera ihahamuka biterwa nyene n'ikintu ubuzi utazosubira kuronka mugabo utubwiye ibituma umuntu agira ihahamuka mbwa ntutubwiye ihahamuka iryo ari ryo ihahamuka ni iki ihahamuka ni iki ihahamuka no kugira nyene kurwara nyene mu mutwe kumva nyene ata ufise ubwoba nyene ata amahoro ufise yego Aloyize muganga uramutwengeje kumbure Aloyize ze kuguma hari kibazo uba ufise ugomba umubaze basi reka nace mumbwire nyinshi ndarindiriye yego sawa urakoze cyane Aloyize murakoze cyane ego kumbure mbona n'umwanya uri kuraturega ko batashoboye kubitora reka muganga asubire gasura duhe inyishu yego cyane tuvuze hamuka twotahura iki umvire ibintu bitatu ni kuvuga ni ihinduka ribi riba ku muntu yahuye novuga ibintu bitatu yahuye n'ikibazo kirengeye kwihangana mu byo yarasanzwe amenyereye cyo ni cyambere icya kabiri ikintu gicitse giturumbuka icya gatatu ikintu mufatanye naco urumva bose bahakwa kubitora bakaza baravuga kimwe kandi ari ibintu bitatu nibaza ko batwumvise bumvise inyishu mbega none turiko tugana ku musozi wa kino kiganiro mwebwe musanzwe mwakira abahuye n'ibihe nseseza mutima bikabahahamura mbega nta ntambamye muhura nazo mbega ubwo ibindi bigo mu bamukorana gute ni kihe gisabo wogira uno munsi intambamye nuko dufise ababirondera ari benshi kuko umuntu amaze kugundura yuko afise ihahamuka aca tonda kwa muganga yarazi ngo arakomeye donc dufise demande nini cyane mu bantu batandukanye mu mashengero ababona abasoda n'abapolisi dukoreramwo no kuvuga ni demande nini ya cyane rero tudashobora gusatisfeza ikindi naco turakora uko dushoboye mugabo urabona uri kurigisha abantu benshi urabona ko abantu benshi bagenda nihahamuka byose ibintu byinshi cyane kugira ngo ufashe abantu bose amakategori y'abantu kuko twaciye hose twagiye tubona kuko umuntu agunduye agafatwa tukamuha izo nyigisho
acamenya ko yaragwaye atavyo yarazi ni kuvuga hariho bisaba uburyo bwinshi cyane mugabo intambamye nuko nyene zirahari mugabo turagenda uko tungana mbega none twozimenya kugira ngo twumve muhave mutubwira n'ingene mwiyumvira kuzo yuko mwozisimba izo ntambamye harimo intambamye zijanye no gushika ahantu hose yariho uburyo bwo kwiyunguruza gushika hose usanga bidashoboka bishoboka ugasanga bice bijana n'uburyo washaka mugabo turiko turagerageza kugenda dukora uko tungana nyene mugabo intambamye cyane nizo murakoze mukorana gute n'ibindi bigo hanyuma n'icyayi gisaba umufisi n'ibindi bigo turakorana abadusanga turi muri consortium mugabo icyo novuga cyo nuko abantu bomenya cyane hahamuka bakabanza kabimenya icyo nico cyambere gisumba byose n'abantu barongoye ibintu bitandukanye bakabimenya kugira ngo bashobore gufasha abantu bari munsi yabo murakoze nuko rero reka dushimire kandi abari hariya mu buhinga bw'ivyuma nshimira na mugenzi wanje twari kumwe muri kino kiganiro Alain Joseph wakoze cyane ndagushimiye Linda nshimire namwe bw'imwese mwadukurikiranye irindi sango ni ku munsi wa gatatu mu kindi kiganiro nabacu tuzuba turiko turabayagira ku bijanye nyene n'amagara yo mu mutwe ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM